abakenyezi batari bake bibaza ko uburyo bwo kugabanya imbyaro bushobora kubazanira ingorane. Aha rero bamwe bakibaza ko bishobora kubatera indwara mbere zishobora kubaviramwo n'impfu. Ni bimwe mu byashyikirijwe n'abakenyezi mu ishyirahamwe agatutu k'umukenyezi mu gihe Burundi n'amakungu bari kubahimbaza umunsi mukuru wahariwe agateka k'abakenyezi. Ariko rero imbere yaha turabanza twumvirize ingene uwo munsi mukuru wari wateguwe muri iryo shirahamwe. Nitwa Berize Ninahazwe, nkaba ndi umuremesha uwo bita mu gifaransa umupsikologe w'ishirahamwe urunani rw'abakenyezi baharanira imibereho myiza n'iterambere. Uyu munsi twaramutse twifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mukuru wahariwe agateka k'umukenyezi. Tukaba rero twari kumwe n'isinzi ry'abantu bavuye mu mihingo itandukanye yo muri iki gisagara ca Bujumbura, b'imigwi itandukanye harimwo abagore, abagabo, abapfasoni twovuga badufasha mu kibano, bajejwe kurwanya amabi afatiye ku gitsina, ndetse n'abakenyezi novuga ati batanguye gutangura umugambi wo kwiteza imbere. Bari basanzwe badandaza umubiri mu buno mwanya bariko bakora udukorwa two kwiteza imbere kugira bahebe uwo mwuga. Twari kumwe n'abandi bajene bari mu myaka iri hagati ya 25 gushika ku 35, ndetse harimo ndetse nabo twita babandi twita boba bavyariye muri abo bitwa abamere célibataire. Tukaba twari twakoraniye ngaha kugira duhimbarize hamwe umunsi mukuru wahariwe agateka k'umukenyezi. Twaciye tuboneraho akaryo ko gutanga agakemanyi kagizwe n'ibikoresho novuga umukenyezi akenera mu gihe c'ubutinyanka canke ibikoresho akoresha mu vy'isuku. Vy'ukuri sagaseseshwa rumuri, abakenyezi barahohoterwa kandi baracahohoterwa. Natwe nk'ico tujejwe nyene guharanira agateka k'umukenyezi ndetse mu gufasha no mu gushigikira uwo mukenyezi yahohotewe. Ni ukuvuga ngaha turafise ikigo, turafise umupsikologe ajejwe kumviriza abo baba bahohotewe, ndetse umwe wese bivaye n'ikibazo afise akamurosa inyishu y'ikibazo afise. Turatanga umuavoka ku baba bafise turafise umushingwamanza afasha abo baba bafise ibibazo bigeze mu masentare. Hariho n'abandi baba bakeneye ubuvuzi, abo naho tusha twikora ku yandi mashirahamwe afise abaganga babijejwe nka cyane cyane muri za seruka. Hariho n'utundi tubazo tumwe usanga turi ari utwo mu kibano, dushobora kubarungika ku bakuru b'imitumba barya 15 bagize umutumba bakabatunganiriza. Turakorana mu runani muri vyose kuko twebwe twenyene ntidushobora gutanga inyishu zose. Hari ibyo dushobora, hari ibyo bagenzi bacu bashobora, muri ico gihe tuca dukorera hamwe. Ubu naho rero twumvirize amakenga y'abakenyezi ku bijanye n'uburyo bwo kugabanya imbyaro. Bwa mbere nabanje mbyara cesarienne, bwa kabiri ntwara inda umwana afite amezi 4 muri cesarienne ntwara iyindi nda. Ndayitwaye umugabo aravuga tuyikorore ntoya ndemeye basimva. Maze kumera muri ubwo buzima candakanura ubugira ubwakurikiye nabya umwana apre y'ukwezi 10 ngenda kwiteza urushinge. Ndagwiteje nta nkurikizi nimwe mbi nigeze mbona, byangendekeye neza. Abana basumbana ubona kurikije agira gatatu, namukurikije mafite 13 nagumije ku rushinge. Ndamukwiza afite imyaka 13, uwundi nawe naciwe nshaka kuronka uwundi byihuta ndamukurikiza afite 3. Nikuba mfite abana 4, amasedarienne 4, nakoresheje urushinge. Ariko unari narushe n'urushinge kubera umugabo aravuga ngo nandi ndogaruka tubyare shaka kandi umwana. Nandi nkaca numva cesarienne zine, umuganga yarambariye ati usigaranye akantu gatoya umwana ashobora kubamwo n'imiburiburi ukwije imyaka 5 nushobora kuronka ukabyara umwana neza. Ngize ubwo bwoba, ngize nihahamuka ryo mu rugo usanga abagabo batacange bagirana, ugasanga turabura ico dufata ico tureka. Mbona kudanagenda ku kwezi guteza urushinge ni ingorane, nzocererwa canke ndavyibagire cashiramwo akagegene. Akagegene muri ino misi nta kwezi karamara, muri make ntabizi nuko nagashizemwo kuko ntabikunda ashaka kubyara ashitse. Ico naco gicaka imbere intambamyi, gusa naciye ngira ibibazo by'amajambo menshi. Shaka ko uyu chef wacu yaje kutubwira ico kintu asiga mpaye impanuro y'indemeshanyo, kandi abantu bace bacumvira babifise canke bazobigirisha ico atubwira tugikoreshe tukigendereko. Banteye ubwoba ngo
ntushobora guteza akagegene ufise ibiro 82 ngo biterwa abantu bafise ibiro bike uro muri jewe mfise ubwoba bw'uko ngo banteye mfise ibiro bike. Ikibazo cy'ishinge nari mfise agakaye twagenda muri iri vuriro ryo hafi bavuga ngo ni Tunza. Uko nagenda nari mfise umwana agira 6 afise imyaka 6 wiga mu wa mbere, nza ndagenda ajya kutunza njana kajya gafishi buri itariki bambwiye namangenda bakanira ishinge, buri tariki igeze ngagenda bakanira ishinge, aho naciye mbonera kumenga ubuhinga batuzanira nabwo nyene ari bubi. Izo tariki nabandanye uko nyene gushika nangura kumva mu nda hameze nabi, numva ikintu kiruka mu nda, nangura kugenda mbere no mu masengesho bansengera nibaza ko ari uburozi, kumbe n'umwana ariko arakinira mu nda. Nsubira kandi ndabandanye zijya tariki nza ndagenda ndatonda na planning sinayirese nabandanyije ngenda banera ishinge uko nyene gushikaho mfata ibinini by'inzoka ndabandanyanywa biranka. Aragera igihe ngenda aho hariho centre de santé ngaho kujya kabiri muri Ngozi. Shiseyo muganga arambwira ati madame, none wewe ko mbona agakaye kawe kerekana amatariki yose ko wayakurikiranye, none ukaba uvuga ko ufise ikibazo mu nda indigo mivyimba ikintu kikiruka mu nda, none ushaka tugira iki? Rondera amahera 10,000 winjire muri ecography kugira turabe ico kintu yarigiye yo bari gihute canke ibiki. Ndavuga ati mana zanshinge ziranzaniye ibihute mu nda, burya nyene cananga 10,000 ko nayifise umubabaro w'ico kintu kiguma kiruka mu nda. Ncandagenda muri ecography, nafuye kugarama umuganga ariko arampima ajya ecography ngo madame nguri bungenze ngo kandi ufise umwana w'umuhungu winda yawe ngufise amezi 6. Ndaba kwanza ndamubwira ati wa muganga wewe nubona jewe mfise imbanyi kandi agakaye ngaka ngo nukuri uri bungenze madame umwana w'umuhungu ngo kandi ameze neza. Ndakati ibinini by'inzoka nanyoye iby'igisigo ninamye umwana ameze neza mfise umwana w'umuhungu ngwego. Ndabanza kwanza iyo ecography ndayanga, ncandagenda kuri yope barami mati madame mfise umwana w'umuhungu mu nda ngo ameze neza. Ndavuga ati mana ibi bintu nivyo kandi kaye nkuma ndayikurikirana. Ubwo nyene ncandagenda aho muri Rwakarede nderekana gwa rupapuro baramima barambye ati nukuri ufise umwana w'umuhungu mu nda ameze neza. Ubu mfise umwana w'umuhungu w'umusore afise amezi 4 naravyaye, ariko ngacavuga ati none izishinge nari nifuza ko uyu mwana wanje afise imyaka 6 nzomukurikiza afise imyaka 10 ningahe. Ndamukurikije ari mu wa mbere ndumva ndababaye, ariko urazi kumva gahinda ukaraba umwana ukabona umenga n'umwana w'igitangaza, urananirwa kuvuga ko ari umucunguzi ariko ukabona ko ari w'igitangaza kuko muri no mu mutwe w'iwabo wagumuziga yuko atamwana uzosubira kuvyara vuba. Nico gituma je ndiko ndabona yuko ibi bintu by'inshinge hamwe baratubesha. Rero bahavuye bahabwa inyishu ku makenga abafise. Mu buryo bwo gutandukanya ivyaro cumwe n'indi miti yose, urabona ko ushobora gufata umuti wa malaria ukazungurirwa ukameneka umutwe ukamera nabi. N'iyi rero ni imiti hariho novuga iyo wafashe umuti hariho izo ngaruka zikeya zishobora kuboneka. Maintenant madame, toi il faut seulement être posé. Sois patiente. Ça va passer. Tu en as pour 5 ans. Maintenant, toi, tu as déjà fait seulement 2 semaines. Comme c'est une hormone, quand ça va s'adapter avec ton corps, tout va aller bien. La première chose, soit que madame avait d'abord conçu et puis elle est allée prendre la méthode mais elle ne savait pas. La deuxième chose, il y a eu soit une erreur d'appréciation de la personne qui l'avait reçu. Parce qu'avant et pendant les rendez-vous, il faut toujours prélever les tests de grossesse chez la femme.
mwamenya rero ko umunsi mukuru wahariwe agateka k'abakenyezi wama uhimbazwa buri mwaka ku igenekerezo ry'umunani ntwarante.